ijambo ntaco rikumarira iyo ridasanze mu mutima wawe hariho kwizera, kuko kwizera niko gutuma ijambo wahawe riba active. Rero ngo aba bantu nabone bumvise ibinyanera muko murumva, ariko ngo ntaco vyigeze bibamarira, kuko igihe ijambo ryashika ntiryashoboye kwivanga no kwizera mu mitima yabo. Rero kubera absence ya foi, ijambo ntiriba asimile muri esprit, ariko ijambo rivyimbisha urutwe. Paulo yavuze ngo la connaissance tue. Hariho abapagani badakirijwe biga Bibiliya, bakagira connaissance, bakamenya ikigiriki n'igiheburayo. Iyo ivy'Imana bifise nk'ubumenyi biravyimbisha umutwe, ariko ntibikomeza ubuzima bwawe, kuko ijambo ry'Imana n'ubuzima, kandi nta nari mu buzima buza gusa kwa alimenta la tête, ariko ubuzima bugenda aho ubuzima buri. Mbega ubuzima buba mu mpwemu. Impwemu nico gisata ca mbere kibanuri n'ibiri spirituel, kigaca cafekta umushaha wacu, ingene twibona, ingene twiyumvira, tugaca tugira ivyo twanka. Yesu ashimwe cyane. Hamwe bavuga ngo abandi bango yenga naho ngo dukirijwe ngo umugabo ngo n'ujye twiwe n'utwabandi. Iyo migani yose y'igipagano kayidahwa, kuko wowe uzi yuko Imana ari ikuza umuntu, waronka okaziyo yuko ujye utwabandi ntutujye ukababera igitangaza, kuko wowe code yawe ya benediction ntihagaze mu guhonyora abandi, ariko code yawe ya benediction ihagaze mu karuhuko ufise muri Kristo no muco yakoze, kandi arico kikuruhura, kandi arico wowe wiapproprier, arico giza ama valeur yawe.